Yewe no my people, it's another blessing kuba na kumusukundi bakunzi ba Kamo TV. Them call me Dan for the champion most kankara from zero to hero, from nothing to something. This bakunzi ba Kamo TV. Amada abwira yuko ndi hano mfashe mic mandabazana exclusive content skills tandukanye. Habi ziri muri industry ya kabiri gatanindwi, canke zo mu buzima busanzwe. Uno munsi Masho kubaza no munsi naho ndabazani aba content kameze gute no munsi tugatuyage kuvyerekeye no guteka no munsi ndabafitiye nafite mu chef cuisinier tugadukora n'ikino iganiro byinshi muraza kubibona araza kutubwira recette araza kutubwira byinshi bigiye bitandukanye uko yitwa recette aho yabitanguriye uko vyaje n'ubu aho bigeze sasa bakunzi ba Kamo TV reka ndamuhamagare mubashe kumuraba kuno munsi ibintu bizakora bikomeye cyane turaza guteka yazago no gufungura karibu no munsi reka ndabereke umuntu agira adufashe novuga ati guteka atubwira izina nishaza kwimenya kuri wo ndabaramukije mwese abakunzi ba Kamo TV jewe izina ryanje ni Herbert Irakoze ego nivyo Herbert Irakoze Herbert no munsi tubabwiye yuko dufise ikintu kimeze nka parlons cuisine no munsi turabona yuko ibintu biteguye ngaha cambere nashaka kumenya recette yitwa gute tutaraja mu byinshi kugira abantu tubanze kumenya recette yariyo ivyigizwe n'uko bimeze ego recette ndabazaye no munsi nza kubategurira bœuf au curry ni recette originaire mu Buhindi mugabo umuntu yazari yapropria shamba gatushkiwe ego nyanza kubagirira bœuf au curry hamwe na dessert ya pudding au chocolat pudding au chocolat bakunzi ba Kamo TV no munsi tubaza ni ibintu bigiye bikomeye cyane bo nibaze yuko turashobora no kuganira mu mwanya biko birategurwa sho gufata tugirire bœuf au curry OK bœuf au curry witegura ni ikijana kineye byose video présenter tubwire ibyo ari byo n'ukuntu byitwa kugira umuntu ashobore gukora iyi recette ashobore kumenya ibyo ari byo bon en fait dukoresha ibintu bihari ushaka kuronka ahantu hose ku isoko byoroshe turakoresha inyama hamwe n'ibiraya nzo ingredient nkuru sino ibindi n'ama épices n'ama ingredient asanzwe turafise ibitunguru turashamo tungurusumu turashamo tangawizi turashamo celery turashamo poivron hamwe n'ama épices curry nkuko mwabyumvise ni au curry urumva curry niyo spices nkuru hama tugashamo poivre noir tugashiramo n'ibindi birungo byinshi okay reka dutangure shiramwo amavuta turashamwo amavuta kwiye ushobora gukoresha amavuta yose ufise ego je kushira d'olive mwama ashaka gukoresha ariyo yose yandi hama amavuta amaze gusha ikintu cambe dushiramwo poivre gake bakitaga aga poivre sigake cyane mwumva ndakunda poivre gose akunda poivre cyane kandi urumva ibintu by'abahindi tegeza ko birimo ifoko bako biri épicé cyane gose ukunda bakunze ba Kamo TV nayiramota neza cyane gose cyane hama tugaca dukurikiza tungurusumu na tangawizi tungurusumu ibivanze na tangawizi tungurusumu ayisya kwayo gashama na tungurusumu ukwayo okay kenshi abantu ibakunda kubishiraho mu nyuma mugabo iyo bishizemwe kare biratuma saveur yayo iza neza ukamara gushiramwo yama ingredient makuru byamaze kumera neza hama uravanga ukabona ko bikobera bihuye ntindira mu mwanya muremure ukashfata ugashiramwo bya bitunguru wo wakase ego urashiramwo onion zikwiye kabisa kuko izi zose badukeneye ko ziza kuyongera indani muri iyo sauce tuza kuba twakoze kuko nta gitunguru na kimwe usura kubona ari gitunguru nyagitunguru byose biracika sauce byose biracika sauce iyi bœuf au curry na recette
wakeye muri wewe canke ibintu warasacinze kuri YouTube canke ukabiraba bemeze gute? Ego tumenyereye cyane ngaha. Ego ahanini je ndakunda ama cuisine exotique genre atandukanye n'ama culture atandukanye. Hari byo nize ku ishuri kuko naragiriye ibakwe byo kuronka ishuri inyigisha byo guteka, ndashobora kubiperfectiona kurusha ivyo nari nsanzwe nzi. Ego nuvuga ntirika nkuko turavugana tuganira Herbert, nuvuga nti ubuto bwawe bwari bumeze gute ambavu yo guteka kugira turindire yuko udurashiramo ni bon sinzi ko ubuto bwanje bwari cyo kimwe n'ubwo abandi bana bose. bumeze gute mukana bwe bangahe? tuvukana turi babiri, turi abahungu babiri, jewe na muto yawanje. Ni uri Rene? Yego nje n'umukuru. Hama twakuze muri famille zinyene zisanzwe nyene zo se Bujumbura. Sanzwe ushatse kuvuga si bon novangira classe moyenne so ati turabadanje canke turabo hasi gose. Yego vraiment hanyuma tukagishima Imana. Kwishuri byari bimeze gute? Kwishuri byari bimeze gute? Uri umwana ameze gute? Kwishuri nari umwana atekereza cyane. Sorry gato ibitunguru bimaze kumera nk'ibiraba byegeranye, urabona ko avant babivyibushe mwabitera byegerana bishaka kumera nka translucide, dushiramwo ya curie yacu. Ya curie cyane cyane ni kimwe mu birungo muba mufise bitegerezwa gukorana i beef curry. Kuko ikico cyo kirongo gikuru kuko urumva nkesura kwitwa curie itarimo. Nico gitunguru shamo cyinshi. Okay. Abaye cyinshi umuntu ashobora kukironka hehe iki gitunguru cyo? Ahantu hose mu ma alimentation, mu masoko, ahantu hose nta namwe utakironka kabisa. Nta namwe utashobora kukironka. No mu boutique ubu usigaye ushobora kubikuraho ukabironka. Okay. Hanyuma nje bandanya gute? Tongeramo mugabo ni kubera jewe fise huile d'olive. Udafise huile d'olive uri gukoresha amavuta yandi asanzwe kuko amavuta menshi aca mabi, muzongeramo utuzi dukeya. Okay. Kubera arisa nta kibazo ndashobora kwipimata kongeramo. Mwese nakoje yasanzwe uzuragira. Hama dushiramwo za nyama zacu. On va traiter bien juste. Zisa neza nshaka. Ugenda wumva kakamoto kose. I wish yamare ko murumva kamoto kabisa. Ko urumva kamoto ziko ndumva. Uzi wa kamoto. Kamoto kameze neza cyane gose. Kavanga ukabona ko byabaye inkorpore. Hama tukatwongeramwo amazi make kugira dushobore gusha bukebuke. Mazi. Atiri dere bimeze gute? Kwanza uko bakaziga amata amazi ataraza. Aha umuntu abarindiriye gushiramo amazi kugira ashobore gukoresha kwa amazi. Shamwe amazi rero. Gushiramo amazi. Mugabana ko ndiko ndevita ico kibazo cawe naho nyuma nzana ibindi bintu. Baraciye bita mwabone ko gumigerukana kandi. Iki tubandaye udushama batubwi kudushama amazi. Ubwo bwari bumeze gute? Shaka kumenya mwishuri dere imeze gute? Je mwishuri nari umwana atekereje. Bana mu by'abantu bose abuma tubiga ko baba batekereje. Bari umwana ameze gute? Shaje baza ko nabandi babivuga ngo mwe mwana gumapowe. No mitari byo sanga ntekereje. Je mwatekereje sana. Gusa nyene bon je sais pas. Tuvuga biragoye. Adolescence kijamo gute? Adolescence nawe yagenze gute? Adolescence yemeze gute? Adolescence yanje jewe nari mu mana.
j'ai eu cette chance ego nari mu mana cyane nari mu mana gose ego en tout cas nafise muri frate nko muri 4 fois par semaine nafise ibintu kwisengero soit muri fraternité soit muri twafise ibintu gasanga dufise AN dufise ibintu zo kuririmba dufise umva ngasanga tuguma dufise activité nk'utwo mugabo tuzutwara mu mana cyane ego novuga nti parcours yo kuva nta muntu adaca mu tuntu tw'adolescence utuntu tw'adolescence bibuka kuko ugeze guca mu tuba tumeze gute haratumwe nta muntu adaca muri adolescence ndashaka ko naciye muri adolescence imeze gutya akavuga ati imeze gute vraiment iyo yari imeze gute ugasanga ushaka umuntu akunda ibana gusohoka ugira iki cyangwa adolescence yari imeze gute ni kuri sekunda gusohoka yego ndakunda imana gusa seriously en fait nukuri je ndibuka nukuri nta bihari hanyuma turabandanya gushika aho wamenye yuko uzi impano yo guteka wamenye gute byajemo gute bon je guteka ça a toujours été ma passion je dirais que ça a toujours été ma passion kuva kera kuva n'umu petit genre nka à 15 ans nateka kuri Noël Noël à 15 ans gateka toute la famille gafungura mwe wazi Noël ko baba tumiye abantu gagiye toute la famille igafungura byo batetse à 15 ans abavyeyi bafata gute abavyeyi bafata gute no byararyohera nabona proudness nyene gusa tevya guhisha cyane ico gihe waratevye mama yavuga ati indya ziwe tuza kuziya twara ziraryoshe mugabo zigiye uramvye umuntu wabyigiye umuntu navuga ati waravyigiye ko yo ni kuri sinabanga ndafise umuntu umwe canke uriya kuko à l'époque tukibitangura ngitangura cyane guteka il y avait pas uko vyoroshe ama YouTube kushaka ama YouTube niki naraba nyene nkubu twagiye mu rubanza cyangenda mu gikoni cyaho hantu nkubaze mu cuisinier haranga niyo kweko bacusha mu gitunguru niyo ko bacugira gute wagendura mubaza buri kimwe cyose hagenda mbera kabisubiramwo defo bigakunda defo bigafuha hama ubundi ni ndase n'umutante yego ndase n'umutante nawe rene nakunda kumubwira ko cyane aje mu vacances muri Kenya aje mu vacances ino hari gihe kenshi turi kumwe agateka ndaba kazaranyigisha ingene bigenda icyo byinshi aho kazura bimenya ndamenyira mu bantu nyene muga ico gihe wowe wiyumvamo gute ico gihe wiyumvamo nyene yo guteka wavuze ati je reka ndabigire novuga akazi byakuje mu gute uko hari abantu benshi usanga bafite impano yo guteka mo gasanga bica ku ruhande ugasanga agenda guteka gusa par occasion bamuhamagaye byo bimeze gute jewe mvuze kuko je ndibuka haje wavuze ko wari muri adolescence yo gusenga ko je naje tuzaniye muri fraternité nimba twariho twataye kumenyanira bari guhamagara ati Herbert karibu ingo uteke ngira iki gihe byari bimeze gute wari uzi yuko nyene ufise iyo mpano nyene canke bya bintu uvuga ati ngende gufasha n'ubundi ndabizi sazo ndabikora je crois que c'était ça uko urumva kiya gihe vraiment hari gufasha kuryoherwa guteka kuko jewe mu bintu vya mbere nkunza guteka ni guteka abantu rero iyo bari ndafasha byari gufasha yari obi en tout cas vraiment namaze imyaka myinshi nteka ndabizi mwabo ndabikora nka obi ndabikora numva ko vyombera akazi I mean okay hanyuma cangara ko ico kibazo nagenda kubaza ati zaje gute ugira ushobora kuvuga ati jewe nukuri ngira mpaguruke kuko natatubwiye abantu bashasha baramaze gusha ko abantu bose bakora cuisine usanga n'abantu baba batize kandi ziko arize na university barangije kuvuga ati reka jewe byabigenda bishire ku ruhande ntangure ntuze yo gukora ibi cyaje mu gute ukuntu vyaje rero vuga c'est pas le bien mugenzi wanje yitwa Madimani Muhezagire niwe yatumye bon kuko opportunity yaciye kuri kugira nshobore kumva ko vyombera akazi rero umva nari ico gihe nari mu Rwanda ndiko niga université nariko ndiga université
hama nayo muri business administration navuga ati guteka ndabizi biraryoshe no kubikora ngaha akinjoyingira nyene mugabo nzogenda kwicara mu biro iki mugabo ça me correspondait pas vraiment hama après rero turaronka turumva iyo shuri ndiko yapasisha ama interview kugira mpashira kuja kugiga rero twamuvuga vyaciye sur le billet yo madu yambwiye ati uko nawe yakunda guteka arambwiye ati bro hewe hari ibintu vyaje babinyeretse tuposturemo muri bino bintu mugabo tubona uwo munsi nyene deadline ari uwo munsi nyene twavuga ati aha tubijemo naravuga ati reka twirukange ivyo ntaho tubibura tuja amasibere hariya bigenda gute pa après bishobora kuza byose ibyo badusaba turabironka tura complete twana complete kwanza minu yarenze ko yari wazi ko my chance kenshi sanga ari 23h59 twabigiza na minu yarenze it was like wow tu ibintu bimeze gute kandi bazavuga ati tuyakira tu hanyuma umva twavuga basi umutima wawe ntuzukwagirize ati ya warabikoze bavyaragenze gute tutra banayoza bwacu bisanzwe ara normal hama bonjour ça twumva par telefone allo quand twari nakum allo oui wewe yego njewe ngo kubera iki mutari ngaha interview kiraba mwebwe twebabwiye kuva vendredi tuko turababona ntari mwaduronde ubu nyene rero nyaruka interview masaha abiri zirahera tuvuga ati karabaye ati biragenda gute bazo tugende twitegure aho umuntu nta n'ikintu na kimwe ico gihe ndibuka nta n'amahera y'imoto yo gushikana nari mfise kuko amahera yari ya bus yo gushika bus nashaka kushika mugabo urumva hari kure yaho naba kandi urumva ntivyashoboka ko ushobora kubigira genre ukonye TikTok nariteguye bien ndasubira ndagira iki ndurira moto ntaronka amahera amahera nagiye kuyaronka mu nzira ndi mu gushika umuntu yandikiye kuri mobile money candariho motari wari umuntu wabwiye ko nyene timeze uko nuko nawe nk'abantu batatu nakambwira wapi vraiment ndagwati ntaso ntaje bazo wundi we n'ukuri zagusubiza ejo turaronka caragenda neza itu turabandanya chandiga rero ndaba hotel ni kwanza batu yari by'abanyamerika y'ambassade y'abanyamerika rero urumva bafise figure nyinshi ukuntu bahotanya abantu 29 gusa j'étais parmi hama cyataba turiga rero mbwo ati umuntu nyene yige nyene mugabo rero takuza ari abantu babikora professionally ko bana abantu bameze bien bagira iki batubwira imishara yabo bagira iki batubwira tavuga ati ko bashaka kubeshaho umuntu tukatwa rero biraryoshe kwa social genre gukora kuronka amahera mu kintu usanzwe ukunda umva still tubikora n'akazi ni passion uryohewe uri kurumva nyene uri bien ari à l'aise hanyuma bimaze kugenda uko ngaho urabwiye ngaho uraje université urabwiye abavyeyi ati je ngiyani lance muri ibi bintu bavyifashe mu gute umaze kubabwira iyo nouvelle jewe j'ai eu cette chance yoga abavyeyi bari supportive abavyeyi bari supportive cyane avuga ati vas-y as long as wumva birimwo as long as shize umutima wumva yestera kubikora it's fine and to cover vraiment atwe nkabaye na disi kuko bari bazi yuko abongera barindiriye ati no mbega azohariza ryari ko guteka ariko ari umwuga wiwe je j'attendais ko ntibabaye étonné cyane ko asanga no mu famille benshi babizi etoniki ya mu kibano byari bimeze gute mu kibano byari bimeze gute uko usanga mu kibano hariho abantu bashaka gucale kuvuga ibintu ni byiza cyangwa ibintu ni bibi mu kibano byari bimeze gute hari abaguciye intege cyangwa mu bagenzi bakubwira ati ibintu ngira wilansemwo n'amashuri ufise imeze gute byari bimeze gute muri rusange yeah bon jewe hanini nibaza ko narose abantera intege narose abantera intege ambwa ati ok vas-y si tu sens ça vas-y ngabo ba abagutwengaye ntibabura yeah genre
haba ugasanga shaka kuja muri joke mbwa umva nyene bashaka kugushiramwo kwaje sinzi wazi kagashiga kari ku joke nawe kacho utakumvise kacho twega fresh mu gacha mubana muzira yuko nyene c'est ça mais sinon vraiment la plupart n'abanyankwaje bamwati vazi kandi j'ai eu cette chance yo kuronka abantu ba grave mu buzima j'ai des amis ba grave sana bamashaka gutera imbere bashaka bumvise ikintu naho mutamuri kumwe hari nk'ibintu babindyohera ugasanga nk'umugenzi ukaza nk'umuntu ambwiye ngo ngo mbe nako wamuhaye iki muzi ko twari mu kabari ryari ngo agomba kuvuga ngo ibintu ukora ngo wamukoreye ibi ngo wamukoreye ibi urumva kumva adakora amaserivisi yo kwakira nk'abashitsi nk'urasa abashitsi udakeneye kwivuga cyangwa udakeneye kugira bimwe by'abarundi twese ati akaburete n'aga fromage wazi ko batanga hano tamizigera barundi si numva dufite amizigere nka zitatu mais sinon hari ama diversité menshi nk'igihumbi kandi ushaka kwakiza abashitsi bakaryoherwa bakabati ibintu by'igisirimu bisa neza rero ugasanga rero ndonka abantu cyabasanga hawe nimero naka ugasanga ni mugenzi nakoreye nka dîner mariage yiwe kacamo ubundi nimero biraryoshe kumva ko uri supported harimo kuvuga nta mutamuri kumwe Ndakunda kubaza kuva watanguriye naho bigeze ubu aho watanguriye byakujamo gute ku munsi wa mbere ugira uvuga ati reka mpebe bya bindi reka ni concentre ku bintu byerekeye cuisine jewe ico gihe navuga maze kuja muri iryo shuri rya aho twize batwigisha cuisine naciye mara kudesida yuko ma vie ça va être la cuisine naho mugenzi wawe nyene ego naho mugenzi wanje je sais pas si maintenant yabandanye cyane mugabo nawe ne yabiri mu kandi yari ego yaragize na restaurant et tout yagize na restaurant tuko turaza hanyuma ndabonye usitsemwo amavuta rero naho amavuta ngira ncishiramwo ibiraya hariho ibiraya ngaha okay sinabisha amavuta menshi cyane nta kujya kwa amafiriti cyangwa amasote oya bagira makeya yego hama nkamara nk'usotesha bisanzwe okay yes hanyuma novuga nti ugitangura kuja kubikora ari nk'umunsi wa mbere baguhamagaye ati reka ngende gukora bino bintu baraguhamagaye nkeneye kumenya adrenaline wari ufise nemeze gute ko ugiye gukora ikintu ca umunsi wa mbere mufisemwo sinzi adrenaline iba yahindutse en fait ukuntu byagenze ico gihe nari maze iminsi mvuye mu ma stage nakora hari hotel nakoramwo je ma stage mwaho twari tumaze igihe twaragiye muri lockdown hamaze iminsi mikeya baratanguye kureka mwakira amakafiyo hama icabaye nonjyamye hari mu gatondo kare hari mu gatondo genre hari nka 6h30 6h45 ibintu bya gutya nza mbona telefone y'umujama twiganye aho hantu ibintu aho nyene byo guteka ahamagaye gute mbere afise akazi nka wapi numviriza ngo nevere ngo urafise uratavuye na boss tukazi wacu yari restaurant ikabifise amashuri ikaba ifise n'ahantu h'amagato ama patisserie bakora amagato gusa hama rero ndagenda nyene bisanzwe mvuga ati have to go nyene ndavuga atashika twavugana twaganira bimeze gute acarambwira okay nabonye bishoboye ameze gutya je peux commencer pour la petite anecdote jewe nari ngiye mu gikoni à la base ngiye mu gikoni jewe n'imbabura zanje ndabona wa mugenza mbwe ngurumva rero wewe uza kwigisha ngo ujya class uno munsi ngo bariko ngo Cosette namba tugiye muri capati no munsi bigi capati mu mutwe jewe nzi ko ngiye kuvugana n'abantu zayanje ukashika muri class ubona abantu bose bakuraba biye kwigisha guteka mu buzima bwanje sinigeze nimvira ko no kwigisha shinza ntanabiteguye ntanabizi ko kabyo bi mwavuye ko bagomba bakora abantu bose kaca
tegereza kugira sawa nitwa Ticanaka bize gutya nizengana bigisha no mutigibi mukabona nyene ko ntari comfortable kabona yuko utari mu bintu byo wawe nyine kandi urumva sina ya classe uvuga ngo ni classe nguri pressing ndabize mfise ngo abana ngo bari mu ma 8 ans urumva hariho abafise 15 ans hakaba 18 ans hakaba 25 ans hakaba 23 hakaba afise 45 abantu mu myaka yose itandukanye bari muri classe imwe umva rero kumenya ingene ubajera abari bibazo hanyuma mu nyuma hama ivya bitwaruke buke mbere ko mugira interview mwarabanza mugateka mukerekana ama competence yanyu canke bari meze gute jewe ico gihe vraiment sinzi ngira bari in need cyane y'umuntu canke ngira nagize impression nziza canke umugenzi wanje ngira yaramvuze neza ko ndabishoboye bisepa mugabo en tout cas vraiment nta kandi c'est vrai j'ai remarqué yuko abahora bazi nyuma yanje kenshi bakoresha ibibazo mwaje vraiment cyo bankoresheje cyo bakoresheje yego kandi baza ko batabaye desi ubu nibaza ko batabaye okay mushoboye ubandanje byari bimeze gute hanyuma gushika yaho uvuga ati kubera aho wabikora hari hanze y'igihugu ushobora kuvuga ati reka no munsi ntahe nje kwitwatika byari bimeze gute gushobora kwitwatika no mu Burundi jewe en fait urumva navuga ati narakoze vraiment bitari gito bakora n'abagenzi bari amazing gushika n'ubu tukiye abagenzi cyane bamusanga mufasha bakwigisha utuntu bakona biraryosha ibintu byo gukuzanya rero byari biryoshe cyane mugabo ndavuga ati still I have to go home ntegezo gutamuhira ntegezo gutamuhira yego ndazanye ndavuga ati jewe ndaje nico kinzanye nje gutangura hama rero bakaca guma n'ama challenge asanzwe ugasanga ama prix yahindutse ku isoko ugasanga urumva ugasanga hari utuntu tumwe biharuro bikagenda nabi tuniki ugasanga nta yanyungu wari wifuza canke washaka kubona uri kurabikura hanyuma urabandanije nkeneye kumenya ibindi bintu ukora apa kuko wifokazinga kuri cuisine gusa canke hariho ibindi bintu ukora novuga nti byo guteka ibindi bintu uteka puto atari byerekeye genre amabebe de cuisine ibintu byerekeye nka novuga nti amagato ikiniki bon je baza ko ikintu cyose kije mu kanwa jenge ndagikora ikintu cyose umuntu ashobora gufungura cyose uragikora yego vraiment stili ya magato nayo yego ndakora amagato shaka amagato ama ibintu zitandukanye ama croissant ama pain au chocolat ama pain beurre en fait imikate myinshi itandukanye ikini n'amagato en fait pâtisserie vraiment c'est aussi mon truc cyane yego uvyereke Rolex uvyereke ama burrito uvyereke en fait jama burrito mbacha bija muri vya bintu by'ama quesadilla bya muri yama culture nakubwiye kumva kusanga mexicaine indienne no usanga Mexique paya muri Mexique wikuzaniye uyikora bikagenda neza yego kabisa ubwo buhinga hariho ubwo buhinga nobwa nti gabindi urabira ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ndere mede n'ibintu bisanzwe biri muri iyi mece nabyo nyene mu gihe barakwigisha bon je baza ko hanini bivuye kubishaka ko bikunda kuko no kwishuri baratubwira pardon gato amantuzeya wana ko amaze kumera nkuko nkahiye cyo tufata tukaya transfera ukashira muri za nyama nibaza ko naje arabare ko baradukurikirana n'ijyambere babibonye yuko ibintu bintu bategereza kubivanga bikayemera gutya ngo iva muri ya bebe de curry yamumva kana apply mu buhinde bakunze baka TV ibana kona banyuma kamera bateko urumva kana kamoto bakunze b'Imana bene data uhejeje gushiramo ntuze nka kaca ubivanga kana ko byavanganye neza ushaka kaca ufundikira kabireka curindira bikaza birikabuke bikagira okay turako turabandanya je nkeneye kumenya challenge umunsi uvuga ati no munsi
ndatetse umunsi baguhamagara ahantu cyangwa umunsi watetse ukavuga ati no munsi ndatetse biri unique ntabigire nteka uwo munsi wari uwahe kandi azi ko buriya mu kazi abavuga ati no munsi vraiment j'ai cartonné wari umunsi umeze gute wari watetse ibintu bimeze gute wavuze ati jewe ndateba no munsi ndatetse ibintu nawe uvuga ati bikakuryohera cyo kibazo ko mbere kiragoye yani ikibazo gisanzwe je no vumenga ni henshi ni henshi ko jewe yo ningiye ahantu bakama feedback ati byari bitesa nk'abantu barenga nka 10 baraho hantu bambira ati ni watetse byari amazing byari amazing nuvumenga nibyo ahubwo ikintu apana bangu natetse ibintu bitesa mwabo hantu numvise mbaye proud cyane gusumba zo gutekera abantu bagera kuri 700 muri mariage abantu amajanindwi muri mariage kandi biragenda neza bose bararonka kandi baravuga ko byari biryoshe ico gihe nabaye proud warumvise nawe uryohewe navise ndyohewe kumva c'était yari challenge mbasane bwa sebwende abantu bangana gutyo mwamurira gakunda twashobora coordonner nabo tegezo gutekana biragenda neza c'était amazing umunsi nawe ugira guteka challenge igira kabiri ugira guteka vile muravuga ibintu byo kujya naho nabitetse sa abantu baza kubye nyene ko nyene ni herbert nyene atetse n'ahandi je n'ubumengo nta bishasha na bimwe birimo umunsi watetse byari bimeze gute byari bimeze gute ntaho yarashika ahantu bavuga ati je no muzi natetse ibintu mugabo biri muri sense yanje vraiment no kugira abantu baza kubifungura nyene bimeze gute hari ahantu nigeze kugenda hari kuri Journée de la femme, je crois. Uyu mwaka uheze nyene muri mwaka turimo muri mars rero nateguye aho abantu bagize agaciro nyene entre collègues abagore ba collègues rero bagize commande hama ndagira ga problème mva timing abona niteze ko babifasha niki ntibashobora kuba available ncamba obligé kuvyikwana ugasanga timing ko nayipanze nawe urumva jale kubitanga kare ugasanga rero bimwe vyahiye ibindi ntibyasha mwe bitanga guhora hajya nshiye subiza mu ifuru kugira byo bisube bishuhe umunsi bya jenye nadishikanda avuga ati mana yanje je bino bintu en fait harimo n'ibindi byinshi mwabona nabiconsidera comme ari biri principal Sonora vraiment foire naje nairiye ko ndavuga ati bino bintu ni je voilà here is vraiment yo musa nasabye nimbabazi ko ndavuga ati je umbabarire ndakoze ibintu deja nabashaje ico gihe hama ndabiza yemeze gutya yareshe ngabo ngagenda riga bikwigisha ndavuga ati ubu naho bukonta ukindi kintu ifoko nawe utegura umwanya wa imprévu apana kwa mvuga ati ndayipanze uko bitezogenda uko byaba bigenda nko umuntu yayipanze challenge mu abakwiziniye mukunda guhura muri mu kazi abari zimeze gute nimuvuga ati abari utuntu duto imprévu cyane ntabyo mutahura umuntu habura ngo ayo mahera yose ibintu byarazimye no still umuntu habanga ngo byarazimye ngo nawe ngo bisho twica erega si jewe ni ku isoko je nanje urumva se ntibatahure amhani menshi ntibatahure lota ku ison kugenda kuzana ibintu afite mbashaka kwandikira ngo mva ngo transport ngo hama ngo iki hariho utuntu twinshi tuba turimwe amategeko gukora hari turungo turi special amategeko gushiramwo hari umwe yategeza kwifatira ubwo ugasanga harimo genre ubuhe bwinshi bw'abantu badakalukira abantu bavuga none nge ntizigurwaye oya nawe rabaye numva ntibatahure à quel point c'est fatigant biruhisha cyane navuga muvise ko turi kumwe na Herbert musi turi ko turagira bœuf curry ni plat yo mu Buhindi mwana ko dutanguye yashiramo ibitunguru rashiramo navuga ibirungo yababwiye ibirungo byose yashizemo nk'umuntu shaka kubikora muhira yabwiye ko ibitunguru biri ku maboutique yose ukene kuyikora iyo plat arashira ko arateka ifiriti arazikira mu masote buke hanyuma acara mélange
ego novuga ibindi bintu Herbert asanzwe okay nako ndababwira mwawe aho byatanguriye iyi nayo girushemo neza wakashamo sauce tomate ubona bigiye gusha cyangwa sauce tomate hama ukacuvanga mélange bisubira kubivanga byo nyene bigasubira bikabira kandi bikabira na sauce tomate uga sauce tomate nayo iraho umwanya wo gusha okay shamo bongeramwo shamo n'umuntu shamo akunyu gake Twese tukamerange Yesu akamera ku TV mwabonye yuko twahereye hariya arakora arabiteka twatugeze yaho ndiko ndakubaza nk'abatashoboye kumenya iyi recette basubiremo kugira ngo gufata ku mutwe aho bashaka kwiraba naho bashaka kuyikura iyi recette wadukore no munsi iyi recette imeze gute gute iyi recette yitwa beef curry urumva kira compagnie y'umuceri ashobora n'umuceri n'ibindi byose umashaka kuba yifuza ikozwe n'inyama n'ibiraya n'ibitunguru hama tugashiramwo tungurusumu tugashiramwo tangawizi tugashiramwo curry nyene tugashiramwo ni poivre noir ego okay ni cyane na sauce tomate ego andi nakunda kubaza andi ma plat ushobora gukora yandi bashobora kurondera ko yo baraya ama plan habe ko vraiment ndaga ama plat yose menshi ndagerageza ndakunda ama snacks cyane je la base gukora ama snacks genre ama anniversaire wakira abashitsi ama baptême ndakeneye gufungura birebire ndakora n'ama service traiteur nyene ndateka ama mariage gushika mu rugo gusaba irembo bya byose ndagira ama buffet nshakana na gâteau nayone hama actuellement ndarakora n'ibintu byo kuribwa abantu injya ku kazi ivyo mushobora kubisanga kuri Instagram yaje niho amameni ni kubari hano bashobora gukora IG platform IG bashobora ego IG ni The Brothers House ugira de hama point brothers hamukajwe tere munsi house mukomeza yanje yitwa mashobora kuraba ko ivyo byose hama chaba gashaka ku telefone cyangwa kuri WhatsApp numéro ukoresha numéro 76 410 754 76 410 754 ibindi ama plan nuvuga nti atari ajya tumenyereye yabarundi twese ushobora gukora batamenyerewe umuntu ashobora kurondera ko biba ameze gute bara ni kuri vraiment ama plan menshi cyane ama plan menshi cyane nabwiye ko ndakunda nk'aya plan indien cyane hariho ndakunda kwexer ama spaghetti atandukanye urumva kuri ni plat italien hama kuno plat mexicain ndakunda cyane genre kuvuga ama tacos ama quesadilla ama burrito ibyo bintu bitandukanye byose nabwe ndagema genre babashitsi baje kuramutsa antuka bigenda bitandukanye na hahandi uvuze ati tugikorotsa naka umva tuza kwasanga akaburete n'agafromage bashaka gushira na gasosiso ubu byaragoye hanaho n'udutore tuba turimo mbwa haba dukunda sewe mugabo mwa kenshi sanga ça change pas iyo bavuga ati n'agafiti gitoke ça change pas kenshi ubuziti ugiye kwa nako bajya kwa nako ugiye kwa nako mugabo iyo wahamagaye The Brothers House bashitse bavuga ati naka harakandi kameze neza reka tugute kuri ruzenya apeti no mu biraba gusa twumvize heza gite wakunze Bakamo TV no ndakundi plaza bayindi iyi 13 episodes mbwa imoza neza en fait atamenyereye umeze bien cyane gituma haba hari umuceri ku ruhande utagira épice nimwe fa kuri tout blanc utagira épice nimwe kugira utuza kwatenua ya épice iri mu ya jeni baza yuko
byinshi twamaze kubyumva ni kwa Herbert harano ngaho wari ukorera ama Rolex benshi bahatazira kuri 18 novuga nti niho murashobora gutorera anytime canke umuntu agutelefone izo numero ashobora kurongera ego bashobora kuba hantoreraho canke naho ku telefone kwazi ko ubu no muri banki ntari abantu bakija gutonda imirongo uratransfera kuri imikashi yawe wicaye ngaho utayenza gutonda muri banki rero bashaka kusanga aho physiquement mugabo stina harashaka gusanga aho uri kuko ubuhinga bwaroroshe gukora bon nibaza yuko nta kindi nibatata kindi kintu dusigaje kuvuga bityo twabivuze plat twabivuze twavuze naho mushobora gutorera n'amagato uko ushobora kuyakora bien sûr yego yakora cyane amagato atandukanye n'amagato afite ukuntu burya atandukanye nayo amagato afite ukuntu atandukanye mugabo kenshi bon sinzi ko bavuga ngo barundi cyane bon abantu benshi bari profane ku kintu c'amagato ntibinjira cyane kuko presque abantu benshi asanga ari juste soit ni chocolat cyane ngabo hariho amantu zamwe atandukanye hari ababizi bien sûr bamwe usanga babisaba mugabo barusanga ari bya bindi nyene yego kandi urashobora no kuyakora ego urashobora kuyakora cyane y'anniversaire ya mariage ya baptême ya confirmation cyangwa ya dessert mu rugo kuri kirinza kwa burubanza ushobora kuvuga ati bon tuje gufungura akagato nkufi gukate gatoya usubize abarundi niba bimenyere mugabo hari abandaze abantu benshi babigenza uko nyene faka dessert imeze uko nyene sasa bakunze Bakamo TV tubaze ko no munsi twa muri Parlant Cuisine twaberetse byinshi bigiye bitandukanye kuvyerekeye bœuf au curry yababwiye ko ari plat indien yababwiye mushaka kumutorera yababwiye yuko afise IG ariho mushaka kumutorera mushaka kumwandikira kubakoresha IG cyane gose ubuhinga bwarabaye bwarongerekanye ni kuri brothers house numéro ni The Brothers House numéro ashaka kumutorera ko 76 410 754 canke abakoresha niyo isanga no kuri WhatsApp isanga ego 76 410 754 izo nimero muzosanga aho muri commentaire ari mukeneye numva yuko akora gato zitandukanye za anniversaire akora amagato ya mariage akora amagato ya dîner yari yose gato z'ubwoko bw'aribwo bwose ashobora kuzikora mwumvise yuko arazi gukora ama plat mexicain ama plat italien ni plat mu tuka déguster mwanya ya plat indien masasta cyane abantu baba bari ku kazi batavayo nabazanira ku kazi mutideplashije arabagiye livraison abantu mutideplashije akaba ashobora kubafungurira midi mwumvise nimero ngo mashimikira 76 410 754 dusangamo mu premier commentaire amuzoshobora kumutorera yari Herbert ndeka ndagushimire cyane urakoze nawe Daniel urakoze nyakira amaganiro cawe karibu kandi tuzokwisanga nzoguma nawe wazaniye kugira ashobora no kutubwira ni wanashaka gato yindi mu system yatandukanye cyangwa yandi mapla bakunzi Bakamo TV ya done for real zariko tugira ikiganiro cha Parlant Cuisine zosomwe ikiganiro ciao.